reka dusome amajambo dusanga muri iyi zaburi ya 91 turahera ku murongo w'9 dushikane ku 13. Haravuga ngo wagize uhoraho ubuhungiro bwawe, iyisumba byose wayigize uburuhukiro. Nta kibi kizogira ico kikugira, kandi nta cago kizokwegera ihema ryawe. Kuko azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame mu nzira zawe zose. Bazokuramira mu maboko yabo, ntutsitare kwibuye. Uzokandagira intambwe n'imamba, uzosiribanga umugunza w'intambwe n'ikiyoka. Amen. Haleluya. Tuganire gato muri aya majambo. Ndababwire umwanditsi w'izaburi naramukunze. Usomye bavuga ngo n'umuntu ari anonyme atazwi, ariko yomenywa atomenywa. Igikomeye nuko yatwandikiye amajambo akomeye cyane. Usomye rero muri iyi zaburi, temenya mukuru, Imana iguhaye umumarayika muzogendana muri uyu mwaka, akuzigame mu nzira zawe zose. Imana ihaye umumarayika abana bawe, abazigame mutari kumwe. Uko muntu ari kumwe ntavyo woshobora. Imana iraguhaye umumarayika azoziga mu rugo rwawe, azokikuza urugo rwawe, kugira ngo ivyago n'ingorane nibizogira ico bibagira na gatoya. Haleluya. Umwanditsi wa zaburi canke Imana nta na hamwe yigeze ivuga ko ibibazo bizoreka kutuzako, ko ingorane tuzoreka kuzicamwo. Oya, ingorane ziraza, ariko Imana ico yadusezeraniye ni kimwe, nuko izodukiza mu vyago, izobana natwe mu vyago, izotugirira neza ikatuzigama mu ngorane. Oya, niyavuze yuko atabibazo tuzogira, tuzobigira, bizobaho, kuko isi kiriho, Satani akaba ari we mwami wayo. Emwe ategeza kuzana utuntu twiwe, ariko Imana icyo yadusezeraniye, nzoba ndi kumwe namwe, nzoba ndi kumwe namwe. Uyu mwaka Imana izoba iri kumwe natwe aho uzoja hose, kubera nyene abamarayika ari miyaga izunguruka kandi bakaba badukorera, n'abakozi b'Imana ariko natwe badukorera. Imana izorungika umumarayika abari waza akuzigame, abari waza agukize mu vyago, abari waza akurinde mugobo gw'intambwe, abari waza akurinde isanganya, abari waza agusange ku gitanda uhondobereye, avuge ngo urakize mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana izogendana natwe uru rugendo, iduhaye umumarayika. Haleluya. Iduhaye umumarayika azogendana natwe, azotuzigama. Haleluya. Icyo dusabwa rero, byizere. Ingorane rero Imana igira nuko idusezerana ibintu kandi bikomeye, ariko ugasanga abantu ntibavyizeye, ugasanga abantu ntibavyakiriye, ugasanga abantu ntibabicakiye. Wosanga uri kuriyumvira ngo nije ndiko ndabivuga. Mwe mu Uhoraho ari muri jewe, kandi yandobanuje amavuta. Mwe mu Uhoraho ari muri jewe, kandi yandobanuje amavuta. Ngo ndakubwire ubutumwa bwiza, ngo ndakuremeshe mu rugendo, ngo ndagutera intege ko ari umwaka wo kwemererwamwo n'Uhoraho. Uremerewe n'Uhoraho ko yaguhaye n'umumarayika kugira ngo mujane mu rugendo. Haleluya. Azokurinde, akuramire mu maboko yiwe, niko Bibiliya yavuze, azokuramira mu maboko yiwe. Niwagenda gutsitara ngugwe, azokuramira
azokuramira mu maboko yiwe. Haleluya. Mu gihe wa mubi yaguteza isanganya azokuramira mu maboko yiwe. Agakwabu ku modoka gusa ariko ntuzovunika, ntuzopfa. Haleluya. Uzobaho kugira ngo bikunde ubandanye utotahare, kugira ngo bikunde ubandanye wamamaza ubutumwa bwiza. Haleluya. Haleluya. Ikindi usabwe hamwe no kuvyizera, tuza rero, tuza ube mu bwigobeko bw'isumba vyose. Ube mu bwigobeko, wongere uruhukire mu bwigobeko bw'isumba vyose. Ube mu gitutu ciwe. Haleluya. Ugire uhoraho ubuhungiro. Haleluya. Ugire uhoraho ubuhungiro. Umuhungireko n'ivyago n'ivyaza aba ari uzohamagara imbere yo kuvuga ngo ma, ubona ko akantu kose ma, n'abatama bashaje ma. Ariho ibi gituma ndabivuga. Narigeze kubabwira ko twari tugize isanganya muri bus, turi muri bus. Ikintu cyambere bamwe bavuga ngo ma, urumva byavuga bose, abandi Bikira Mariya mawe, mama Keve, Yesu Munyanazareti, yari sinzi ibintu yagerekeranije. Mu nyuma ndamubaza mamake, wewe kugira ugerekeranye bijya bintu twari duhatswe wabironse gute? Je navuze Yesu. Niyo habaye akantu, ikintu cyambere kiza ni Yesu. Kandi rero acaseruka wa mumarayika acaza akavuga ndi hano ntacuba, turi kumwe. Tuza tube muri ubu bwigobeko bw'isumba vyose, tumuruhukiremwo. Ugira uhoraho ubuhungiro, iyisumba vyose uyigira uburuhukiro. Nta kivi kizogira ico kigugira, kubera umumarayika azocaza akuramire mu maboko yiwe. Nta cyago kizogira ico kibagira, naho kizoza kije kwihema ryanyu, umumarayika azoca kiropusa ngo genda. Haleluya. Genda abantu banje bazigamwe, genda abantu banje barindwe, genda abantu banje bameregwe neza, genda abantu banje babandanye gutotahara. Haleluya. Haleluya. Yesu ugira neza. Nta bwoba. Uri mu gitutu cy'uhoraho, nta bwoba. Uburinzi buba buri ku bugingo bwawe. Ego nta bwoba na bukeye. Usomye Zaburi 47, 34 umurongo w'indwi, haravuga ngo umumarayika w'uhoraho ashagaje impande zose z'abamwubaha kugira ngo agire gute? Abarokore. Apana kugira ngo nyene agume yihagarariye, kugira ngo bisigura yuko ibibazo birabaho, bizonabaho, ariko bandanye urugendo umenya ngo umumarayika w'uhoraho ari tout autour de moi. Umumarayika w'uhoraho ashagaje impande zose. Ndi mwibarabara, umumarayika w'uhoraho ari kumwe nanje. Wicaye muri biho, umumarayika w'uhoraho ari impande zose zanje kugira ngo andokore. Haleluya. Uri mu modoka, shoferi ututwara imodoka utuje, uvuga ngo umumarayika w'uhoraho ari kumwe nanje, afatanye nanje vora, ntacomba, ndashika amahoro. Haleluya. Ndi mu ndege, nzovuga ngo umumarayika w'uhoraho ari kumwe nanje, ari kumwe nanje. Kubwanje aba bose turi kumwe barazigamwa, kubwanje aba bose turi kumwe barashika amahoro, kubwanje indege iraza kwaterisa amahoro. Haleluya. Kubera umumarayika w'uhoraho ashagaje impande zose zanje kugira ngo andokore. Ndakubwira uzobandanya urugendo atabwoba. Ibi bintu vyakire, ibi bintu vyizere, ibi bintu bigenderemwo. Ugiye kuryama ujye umumarayika bari harya. Umumarayika ni hari. Kandi rero umumarayika agira intervention rapide, apana bamwe b'imwaro kugira ngo bamanuke bashike Bujumbura badutabare. Wumva vyo umumarayika agira intervention rapide. Haleluya. Aranyaruka gusumba umuravyo
kuko aba ari ngaho hafi kandi nta kindi ajejwe. Bibiliya yabivuze neza, reka dufate ijambo turibemwo. Umumarayika w'Uhoraho asagaje impande zose z'abamwubaha. None we ntiwubaha Imana? We ntiwubaha Imana? Umumarayika ashagaje impande zose z'abubaha Uhoraho kugira ngo abarokore. Rigira ijambo ryawe urigenderemwo mwibarabara, aho uri hose uzomererwa neza, nta bwoba. Aya majambo yose Imana inayaduha kugira ngo tugende mu rugendo atabwoba. Haleluya. Aba bamarayika rero navuze ko ari impwemu, ni impwemu zikorera Imana. Arabatuma kandi abatuma gukora igikorwa kubw'abazoragwa agakiza. Niko mu Baheburayo 1:14 havuga. Abatuma, urumva abamarayika ni impwemu zikorera Imana. Imana n'abakozi b'Imana mu yandi majambo. Imana yikorako kugira ngo baze bakorere abantu bazoragwa agakiza, abantu bakijijwe, abantu bubaha Imana. Haleluya. N'abakozi b'Imana, ari abakozi b'Imana Imana irungika bakaba hafi. Mu yandi majambo rero, hariho igihe uzovuga ati Imana ndashaka kubona kubaho kwawe. Umumarayika ari harya azogucomokera aze akubwire, hanyuma uzobubonye Imana kubera n'umukozi w'Imana yaje yamutumye. Haleluya. Uyu niwe yagiye gukorera Daniyeli mugobo gw'intambwe. Amusangayo agira intervention rapide, bakimukororerayo umumarayika barajana. Wa mumarayika aca yugara umunwa w'intambwe. Wa mumarayika arinda Daniyeli mugobo gw'intambwe. Wa mwami aje kubaza kugobo gw'intambwe ajugumira afise ubwoba. Hariya mu gice cya 6 uhereye ku murongo wa 20 aje kumubaza ajugumira afise ubwoba ati mbega Daniyeli, ya Mana ukorera yoba yashoboye kukuzigama? Daniyeli yamwishuye ngo Uhoraho yarungitse umumarayika wiwe azibira umunwa w'intambwe. None nyaguhora ku ngoma ndiho, nta n'agakwabu, nta naga. Haleluya, haleluya. Uyu yasanze mugobo Daniyeli azobura kugusanga gahewe akugirire neza. Azobura kuza mu rugo rwawe agukingire. Yaragusanze nawe aragahezagirwa. Ego umumarayika. Haleluya. Yesu Kristo ashimwe cyane. Abamarayika barakorera n'utwana twacu dutoye. Rero ntuzohave wibaza ngo urababaye umwana wawe gusomba uko Imana imubabaye. Barakorera abamarayika n'utwana. Mu yandi majambo Imana nawe isuzugura, kandi murazi ko abana none hari abagaciro imbere y'Imana. Uvize akabebe ugafise munda, umumarayika arakazigamiye hariya nyene. Nugira ubwoba naco kazoba ntaho kazoja. Umwaka ntawe uzokorora inda mu izina rya Yesu. Ubwo umumarayika n'abana bari munda azoba bazigamye. Utubebe aho turyamye tuzozigamwa. Nta n'umuyaya azogirira nabo umubebe. Ubwo umumarayika gwiwe azoba ari ngaho ugira afata ukuboko kuwo muyaya nagira icamugira na gatoya. Haleluya, haleluya. Matayo umurongo wa 10 havuga ngo mwirinde nimugakengera. Aya majambo muyandike muzoze murayasoma mwongera muvyibuka. Bati umwana wanje ararinzwe, ndamusize mu maboko meza kuko umumarayika ari kumwe nawe. Mwirinde nimugakengere numwe muri aba bana bato. Ndababwira yuko mwijuru abamarayika babo, abamarayika bande baba bebe babana bato bama baraba mu nyonga ha data wo mwijuru. Haleluya. Barafise abamarayika babacunga kandi ngo bakama baraba no mu nyonga ha data wo mwijuru. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abana bato barafise abamarayika babo. Ikindi naco aba bamarayika abubaha Imana no mu rupfu baragumana. Nibo batwara ya mpwemu yacu.
nibo batwara ya mpwemu yacu. Naha nari mvuze muri Luka 16 ku murongo wa 22, nibo batwara impwemu yacu. Haravuga ngo hanyuma wa mworo arapfa, abamarayika bamujana mu gikiriza cande ca Aburahamu, na nyamutunzi arapfa arahambwa. Umutunzi abamujanye nyene barajanye barayitwara hariya guhamba, ariko wa mworo kuko yapfuye yubaha Imana, wa mworo kuko yapfuye atinya Imana, abamarayika baramukoreye gushikano ikiziga ciwe baragikorera. Haleluya! Impwemu yiwe barayiterura ngo bayijana mu gikiriza ca Aburahamu. Abamarayika no mu rupfu bazodukorera. Haleluya, haleluya. Abamarayika baragahezagirwa, kandi uyu mwaka bagiye kudukorera. Abamarayika navuze ko bazodukura mu mitego. Muri uyu mwaka abamarayika bazodukura mu mitego, nk'uko bakuye mu mutego Petero. Hamwe yari muri prison, burya yakuwewe n'umumarayika. Hamwe yari mu munyororo, biteguye ngo baze bamwiyongere. Herode yari yiteguye ngo azomwiyongere. Inyuma ya Yakobo azoca mwiyongerana wa mukizosi, abinezererewe cyane. Ariko umumarayika aravuga ngo, Imana yo mwijuru iravuga ngo Petero ntiharagera kwapfa. Ikira telekomanda umumarayika wayo ati genda. Amusanga mu munyororo, acagagura iminyororo. Aramubwira umumarayika ati Petero ambara ibirato, kenyera neza zigume, nkurikira rero. Aramukurikira. Wa mumarayika umuryango urabiyugururira, baca barasohoka. Bageze hanze Petero akenge karagaruka ati habaye iki bigenze gute? Uyu mumarayika niyagukorera akenge kazogaruka mu nyuma, mugabo yakoze ivyo yategerezwa gukora. Akenge kagarutse Petero yaciye abona ati ni Imana indokoye, acarabandanya agenda iyo bene data bari. Haleluya! Umumarayika muri uyu mwaka witege ko azogukura mu mitego. Azogukura mu mitego abantu baguteze, ibintu bakuboheyemwo, umumarayika azobikuvanamwo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Abamarayika bazokuzanira message. Umumarayika ndakwifurije azokuzanire message. Azokubwira icyo Imana ikugombako, azokubwire ibigiye kuba imbere, azokurya kara, azoze akuzanire message ikuremesha mu izina rya Yesu. Uyu mumarayika yaraje abwira hamwe Pawulo bari bamujanye i Roma agiye gusamba hariya kwa Kaisari. Bamujanye rero, hanyuma mu bwato bamererwa nabi, bahura n'imipfundu, ubwato burasaba. Bumaze gusaba, umumarayika agendera Pawulo. Amaze kumugendera Pawulo aramubwira ati urema wewe ntacyo uzoba, kandi nabo muri kumwe bose ntacyo bazoba. Hanyuma mu gihe abo bari kumwe bihebuye, hanyuma ibintu batanguye babitaye, urumva nyene bihebuye, ntibakirya, urumva babona yuko bagira bapfe, bihebuye cyane biteye ubwoba. Pawulo arahagarara, arabaremesha, arababwira ngo humura, turashika amahoro, tugiye gushika amahoro, nta numwe muri mwebwe azogira icyaba, nk'uko umumarayika w'Uhoraho yarayabimbwiye, yarayanyibiye akabanga. Umumarayika muri uyu mwaka mu izina rya Yesu azokwibira akabanga, azokuzanire message ikuremesha, nawe uzoca ugenda uremesha abandi mu izina rya Yesu. Azokuzanire message y'urugo rwawe, uzoca uremesha abo mu rugo mu izina rya Yesu. Azokuzanire message yaburongoye, hanyuma nawe uzoca ugenda uremeshe aburongoye mu izina rya Yesu. Haleluya! Jewe navyakiriye aha mubona, jewe navyakiriye nyene, numva nusome gate muri uyu mwaka. Ibizoza ngo bije gukubita bizoba byihenze adresse, kubera Imana yigiriye imigabo uyu mwaka Imana yigiriye imigabo, mwobimenya
ngo reka guhindukira inyuma tugatumbera ibiri imbere. Uyu mwaka Imana izojana n'ababandanije, apana bagenda bahindukira agosha droite basamara basubira inyuma. Raba imbere, tumbera imbere, jana n'umumarayika agenda arakubwira. Haleluya. Uyu mumarayika niwe yibiye akabanga Yosefu mu gihe c'ivuka rya Yesu. Aramwibira akabanga ati yamara Herode yabambye agomba kwica umwana na nyina. Usomye hariya muri Luka mu gice cya 2 umurongo wa 13, agomba kwica umwana na nyina. Hanyuma rero haguruka uve hano umuhungishirize muri Egiputa. Umumarayika azoguha ama precision, abana ibintu byo kuzazanigwa. Uyu mumarayika wacu azokubwira ati nuje kuvyarira muri bijya bitaro, genda uvyarire muri biriya, kubera biri Imana yanse ko birimwo imitego. Umumarayika azokubwira ngo nujana umwana wawe mu bitaro hariya, hanyuma kubwire ngo witegure kumvira ijwi ry'umumarayika. Itegure kumvira ijwi ry'umumarayika, itegure kumvira ijwi ry'umumarayika. Niwamwumvira bizogenda neza, ugira amahirwe mu rugendo, umeregwe neza mu rugendo, na ubwawe umeregwe neza, n'abawe bameregwe neza mu rugendo mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana yaduhaye umumarayika. Haleluya. Nimuhumure, muhumure, Imana iri kumwe natwe. Muhumure, Imana iri kumwe natwe. Muhumure, Imana igiye kugendana natwe. Urugendo yaratwemereye kurubandanya, n'urugendo rwiza. Imitego ntizobura, ariko azoba ari kumwe natwe. Hariho ibikorwa tuzokora, navyo nyene ntuzigire ubwoba, bizogenda neza kuko hora hazoba ari kumwe natwe. Humura, wibere mu bwigobeko bw'isumba byose. Ico nico usabwa, kuba mu bwigobeko bw'isumba byose. Uyu mwaka nukugendana n'Imana, nukubana n'Imana. Mu yandi majambo nugusenga ubudahumeka, nugusenga twisonzesheje, nugusenga tutisonzesheje, nugusenga ku murango, nugusenga mwijoro. Aho tuzoba turiko turishira mu bwigobeko bw'isumba byose. Imana izokibana natwe, wa mumarayika wayo agume hafi yacu. Tuzoza hano tusange Imana umumarayika yazigamye abana twasize, canke yakoze n'ibindi bikorwa. Reka Imana yatwemereye tugenda amahoro. Imana ihezagira ikimazi wazanye mu izina rya Yesu, ikiguharureko. Kandi kubw'ico kimazi watanganye umutima ukunze, watanganye umutima unezerewe. Urugo rwawe, umuryango wanyu, n'ufise se na nyina bari 9 juru, nagira ndakumenyeshe nawe wazanye ikimazi cy'amafaranga 500, ubikunze n'umutima ubikunze, Imana izobazigamirayo, Imana izobakingira. Nubwo wabadakijijwe, kubw'ubuntu bukuriko, kubw'ubuntu Imana yagushizeko, kubw'iki gikorwa wemeye gukora kuri uno munsi, Imana izobarinda ibyago, izobagirira neza. Nawe ahuri bagushingiye intahe, uzovuga ati Imana, iyo uvuze urashitsa, 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 iyo uvuze urashitsa. Haleluya. Nagira mbwira abantu baserukiye imiryango, bafise imiryango iri hanze y'igihugu, ngo nubona na hariya yizuba riherera, Imana iriyo, Imana iriyo. Poruviko wabaserukiye n'umutima ukunze, abawe bazozigamwa, abawe bazokugwa mu vyago, abawe bazorindwa. Umumarayika w'Imana nabo yabamuhaye, bazogumana nabo. Umumarayika azoguma ashagaje impande yabo ngo bameregwe neza, bazigamwe, bakugwe mu mitego. Haleluya, haleluya. Urugendo twinjiyemo rubandanye wumvira Imana, naho wowe utavyumva, nawe ubizi kutavyumvirayo, naho wowe utabitahura, wewe naho wovuga ngo ubwo ni mpwemu yera yabimubwiye,
wewe naho yo batari mpemu, wewe pfa kubikora kubera uvuze ngo Mana sinumviye urya, numviye wewe, ndaje ndakoze ibyo wambwiye gukora. Imana izokugirira neza, Imana izokugirira neza, igirire neza n'abawe bose. Aha rero navuze ngo n'uri mu nda yagiriwe neza. Hahiriwe abafise inda, hahiriwe n'abonsa, bazobyara abana b'abanyamugisha, bazobyara abana. Narangije.